okay mvuye isonge basi ntavuye ikuramwo mabona kenshi umaze iminsi myinshi ungarako Timofe Mar quand il ne répond pas mes textos usaba ndibanditse ko kandi gusubiza barambwiye yuko buryo utakinkunda ufise ibiniga bigutamwa amahera urabicanga bikanagutwara ku mucanga kugikirore n'ikigori kibagira gutaha nta nibaza impamvu usigaye ufise akagaye kandi wahora utuje sinkuburi bakame tutizanje zamazimbira ngo ndakureke untuki nkunda nugishaka bayafise anje mu kwiremesha ngo uzoteba ungarukire usubu nabibonye ko amazi yarenze inkombe gukundana nawe ndabona ngira ndabireke kuko ndabona yuko byonshira muri shock ciye nibukuru urukundo runkaye ni ibintu biri special ariko ku bintu byavuyemwo vraiment sinashoboye kuryoherwa sinashoboye kuryoherwa kuko kuntu bari bavyorganije navuga ati aha buri basi twese baraza no kuduhereza ngasarera ariko icyambabaje nuko bashoboye guhereza wa mbere wenyene twebwe ntababaye muri batanu wa mbere bataduhaye hari abantu baza ku ruhande bakavuga ati ukimara kwisanga mu kibanza cya kane wahiganwa ukisanga mu kibanza cya kane mu bantu 20 wowe ku bwawe wavyakiriye gute? Muri make nararyohewe gatoyi ariko ndavye nk'abantu bari banciye ko sinashoboye kuryoherwa narabaye ko nanje narabona yuko noshobora kuba nk'uwa mbere narayibona ko noshobora kuba uwa mbere ariko byose byaraheze ntaco twaba tugihindura nca twitegurira kubiri imbere uzokurikira Hello guys, bakunzi ba The Best Friend TV, reka ndabaramutse nongeye kandi nabashimiye cyane uko mutwitaho cyane ugudukikana cyane ben kamera turi kumwe na Ajali kimitwe umusaza yes na my MC Gulagoza mutarambirwa kuri microphone menya neza nimutarafuna subscribe bamuze ndaguye kigano kimeze neza kiri bombasti nkuko ubona uno muti kumwe nimwe mu basore asa neza abene cyane enda yambariye Real Hala Madrid for life. Yes, reka ndakwakire undamukirize abakunzi ba The Best Friend TV. Abakunzi ba The Best Friend TV ndabaramukije cyane nitwa Alan Ked nimba utarakanda subscribe kuri The Best Friend TV no kuri Alan Ked usimbire ubikore mu bangutsi kugira ibintu bishobore kubandanya bimera neza. Ego Alan Ked neza na neza yamuka mu ntara ya Alan Ked jewe nyene abamvuka mu ntara ya Bubanza komine Gihanga duherutse kubona competition yabiriye mu Gihanga yashoboye kwitwa Gihanga Talent Show big twarabonye ko warurimo mbega byagenze gute ijya competition kugira wisangimwo kwanza byagenze gute kugira nisangemo bwa mbere nari sanzwe ndirimba ariko ntabwo naririmba indirimbo ndazishobore kuzishira kuri YouTube ko sinashobora kuronka uburyo bwo kuja gukora indirimbo muri studio naririmba nyene live nk'abaye nk'isi mukuru ku mashuri gusa rero narahinduye ishuri ubu nza kwiga ngahe Bujumbura hariho umujama yasigaye nyene Gihanga w'umugezi wanje yaciye anyandikira arambwira ati hariho competition hari Gihanga Talent Show ndamubaza ati none Gihanga Talent Show ni iki bimeze gute arambwira ati ku muntu wese afise impano yari yose araza bakamwandika ati mahera bisaba ukaza ukigaragaza ko ushoboye hama mugahiganwa usanga muri bajya 200 warashoboye guhabwa amashance yo guhiganwa ukimara gushika muri kike kibanza byagenze gute yari umunsi wa mbere ugiye muri competition wowe kuri wowe byakiye gute byari rya mbere ngiye muri competition bwa mbere naramaje ndagira ubwoba ndagira ubwoba kuko bavuze ati turabaha 200 nangura kwiraba kwanze ukuntu jewe ngana nta n'umuntu n'umwanzi mbere na benshi ni rya mbere bari banambonye ndiko ndaririmba bwa mbere ni je namanje kwitakariza icizere ariko mu nyuma bamaze kumpamagara kuko nije batanguye guhamagara ko bwaraheze nyene ndagenda ndaririmba ivyo wanje byo nari nateguye hanyuma nyene abandi baraja ariko ko bajayo naguma mvuga ati cyajya namurushije nari nifitiye icizere nyene gusa bwa mbere nari nagize ubwoba sinokubesha ego biga ijya competition uravye nyene yari organize byarakuneze ukuntu yari teguye nawe urumenga nyene ibintu biri special
ariko ku bintu byavuyemo vraiment sinashoboye kuryoherwa sinashoboye kuryoherwa kuko ukuntu bari babyorganije navuga ati aha buri basi twese baraza no kuduhereza nk'agasarere ariko icyambabaje nuko bashoboye guhereza uwa mbere wenyene nk'ababaye muri batanu ba mbere bataduhaye hari abantu baza ku ruhande bakavuga ati bijya ibintu byarabaye mu bintu by'amanyanga mbega we ko wari urimo indani muri competition hari amanyanga wabonye nk'amanyanga baba yarahabaye ni nko ku kintu cyo kuba umuntu yarubatse izina aho hantu icyo baciye bakorera ku kintu nk'umuntu aba yarubatse izina ntibarabye nk'ibintu umuntu yaririmbye barabe nk'ukuntu basi ariko aragira ariko bitaho cyane kuraba izina umuntu yubakishije aho hantu twari turi gihanga umva ari kuvuga baciye barabo umuntu w'umumenyera aho nyine muri gihanga ariho baciye bagira uwa mbere umuntu yarabimenyereye nyine asanzwe aririmba ariko ntabwo aragera kure kubera ariwe bazi bati kweri yabigize neza ukimara kwisanga mu kibanza cya kane wahiganwa ukisanga mu kibanza cya kane mu bantu 20 wowe ku bwawe wabyakiriye gute muri make nararyohewe gatoyi ariko ndavye nk'abantu bari banciye ko sinashoboye kuryoherwa narabaye ko nanje narabona yuko noshobora kuba nk'uwa mbere narayibona ko noshobora kuba uwa mbere ariko byose byaraheze ntacyo twaba tugihindura nicyo twitegurira kubiri imbere bizokurikira twari kubona muri competition kenshi gikora ku rwego rwa YouTube nta ndirimbo ziriko n'ikihe kibazo uba warahuye nacyo kugira YouTube yawe ntibiriko indirimbo no munsi ikibazo nashoboye guhura naco ni ikibazo c'uburyo narabuze amafaranga yo gushobora kuja muri studio nshobore gukora indirimbo ariko umuziki je ndawukunda cyane nkabasaba nk'umuntu yoba abishoboye karaba ico nterera nanje nshobora gukora indirimbo nk'abandi haraba yuko na kariyeri yanje nshobora kuduga igatangura kuko ndacari hasi rwose ego usanzwe uri n'umuririmbyi kandi usanzwe uri n'umunyeshuri mbega birakorohera gufatanya umuziki n'ishuri biranyorohera cyane kuko ikintu cyose ugiha umwanya wacu urapanga gahunda ati ukavuga ati undi ku ishuri mu mwanya w'ishuri genda ukitaho nyine ibyigwa ukavuga ati n'umwanya nawo wo gukompoza uturirimbo uzoshobora kuzokora mu gihe nzoronka amafaranga ibintu byose n'umwanya wacu sinzi ko dushyira kwa kapera iyo umaze kwandika iyo umaze kwandika okay mvuye isonge basi ntavuye ikuramo mabona kenshi umaze iminsi myinshi ungarako Timofe Mar quand il ne répond pas mes textos usaba ndibanditse ko kandi gusubiza barambwiye yuko buryo utakinkunda ufise ibiniga bigutamwa amahera urabicanga bikanagutwara ku mucanga kugikirore n'ikigoro kibagira gutaha nta nibaza impamvu usigaye ufise akagaye kandi wahora utuje sinkuburi bakame inshuti zanje zamazimbwira ngo ndakureke ntukinkunda n'ugishaka abayafise nanje mu kwiremesha ngo uzoteba ungarukire ubu nabibonye ko amazi yarenze inkombe gukundana nawe ndabona ngira ndabireke kuko ndabona yuko byonshyira muri shock ciye nibukuru urukundo rugitangura ukuntu twavuga imigambi tuzokora gahunda nta n'igindi ibona kuzobana ataho benshi ubundi tukibanira karamata rabana n'umwa kuhese utanguye kumvanga utanguye gufata nkaho umengo dakarofa motife nuko nkenye ngo singira ayo mahera uramenya burya ko amahera arondega ariko icizere kigiye ntikigaruka ikinyicaje no kumva bariza umutima fumumbwira basi nimba utakinkunda ndeke kwirirwa niyararaza nk'umwanya none aho ufise iki ngaha nta na kimwe nyene ego iyo ndirimbo wayanditse uyikuye kuko ufise icyo wayikuye indirimbo nayanditse nyene byari bivanye n'umudemu twari dukundanye ariko ibintu nyene byabaye n'ubu nyene tugacari kumwe ariko nyene biriho nyene ivyo namubwiye kandi nta n'igihe kinini giheze nayanditse nyuma y'imyaka 5 wifuza kwibona ugeze kuyihena nyuma y'imyaka 5 ndifuza kubona yuko nanje nzoba ndi nk'umuririmbyi akomeye cyane nkuko mbona abandi aho umuziki wacu ndundi uri kuraja mbone nanje yuko ntushobora kugeza kure nk'abandi ko bariko barabikora mbega uri kurera abangaha mu gihugu cy'u Burundi hari abaririmbyi benshi ninde muntu wese wiyespirira ko kuririmba
je ndiespira ku baririmbyi benshi ndiespira kuri Bface ndiespira no kuri Fadlove nubwo abantu benshi bakunda kubagereranya ariko je bose ndababona yuko ari bo bakuriye ngaho muziki muri rap Burundi Bface na Fadlove je ndabarabira ko sana ndiespira no kuri Satbi arafise umwete mwinshi cyane nahagarika ibintu by'umuziki ubundi muririmbyi ndiespira kuri Kidumu arakuze mu myaka ariko umuziki aracyawukunda ndabiespira ko cyane abandi niespira ko nyene nabo bariko baraduga ubu usanga bafise umwete ugasanga nibo bariko bararabwa cyane nka DJ Fernando Melanie naona yuko ari bo bari hit sana ba Dramati usanga mu Rwanda bujuje amastade nanje ndabakunda cyane amuririmbyi n'umurundi niwe je nanga kuko bose bariko barakora cyane kugira umuziki ndundi ushobore kugera ku twitega indirimbo yawe ryari ku rubuga rwa YouTube rwawe indirimbo wanje mushobora kwitega nko mu kwa kabiri ushoboye kuri kino tuyiduha muri uyu mwaka nyine dutangura ingorane nuko atari je ingorane n'uburyo nanje ndinda kuraba kunaterateranya udufaranga ndabe yuko noshobora gukora indirimbo ya mbere hama nimba roba bishoboye ashobore kubonaho ingufu zanje zageze ashobore kubandanya nanje kongereza nanje nturi imbere reka tugushimire cyane nawe ndabashimiye rwose nibaze yuko twasaba gutuma ko sinzi kumbure wasohoye akaririmbo uzoheza nyine utwitabe nzobitaba rwose kora kwitaba ukoresha imbuga zingahe ndakoresha Facebook na YouTube barungikeyo ku rubuga rwawe ku rubuga rwa YouTube nuje ko ni Aranked bandi uko nyene Aranked tuyibona hama kada subscribe tibagira no gukanda subscribe kuri no TV The Best Friend TV line up ginda rero ugiye subscribe ubura mugira subscribe hamwe indirimbo izoza urubuga rwe ruhagaze neza ikenda bashimire cyane inyuma ya kamera twimwe na Jarik nitwa umusaza je namwitwa umusaza yes my name MC Gola Goza naho butaha ciao ciao